Ndasubiye kubahiriza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikiye ahireriye. Aha ni ku Muhuza TV. Niba ari ubwa mbere twumvirije niho uronkera amakuru yizewe kandi aba agezweho mu bisata bigiye bitandukanye. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana n'abanywanyi basanzwe badukurikira imisi yose aho muherereye hose. Ndabahaye kaze waba udukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Umwanya w'amakuru rero twabatohoreje kuri uyu mugoroba wo kuwa kane ku itariki ya 24 akaza kwibanda ariko avugwa cyane mu gisata c'umutekano hamwe na politike. Minsi iheze ibiri niho twabashikirije inkuru y'umuhungu wa Gervais Nderakobuca wo n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Twababwiye ko kandi hari amatohoza ariko turagira rero ku bana b'abategetsi bariko bijandika kandi bagakora amabi atandukanye. Muri uyu mugoroba rero tubafitiye inkuru y'abana b'abategetsi bakomeye bari mu bwicanyi. Mukaza gukurikira rero ivyo twabatohoreje twifashishije ivyanditswe ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe rwa Facebook. Yatanze uturero tw'abantu bagiye batandukanye rero boba baragandaguwe, hakavugwamwo kandi vy'ishavu rya Angelina Ndayishimiye. Byose rero turaza kubigarukako. Cyenda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyo ndako. Ese ni bande bagandaguye Rosine Irakoze? Ku mugoroba wa 15 ukwezi kw'indwi 2023 umukenyezi Rosine Irakoze yarasiwe mu Kamenge mu modoka yiwe mu gihe yaravuye gutahana bamwe mu bo basengana muri Eglise des Amis. Rosine Irakoze yari umukenyezi w'umurwizatunga be n'umugabo wiwe Deo Tungincimpaye bazwi nka bamwe mu batunzi bakomeye mu gisagara ca Bujumbura. Rosine yari umukristo akomeye wo mw'ishengero Eglise des Amis, ariko hari abo batumvikana muri iryo shengero bakanamwita umurozi. Ivyo rero vyaratumye haba abikeka ko igandagurwa ryiwe rifitaniye isano n'ayo matati. Amatohoza yakozwe n'iperereza yo yahavuye yerekana ko urupfu rwa Rosine Irakoze rwavuye ku matati yo mu rugo. Hari umubano wa Rosine na Deo. Rosine Irakoze yari yubakanye n'umurwizatunga Deo Tungincimpaye. Urugo rwabo rufise abana 4. Babanyi babo n'inshuti zabo baremeza ko mubano wa Rosine na Deo wari umeze nabi cane kugera ku rugero rwo kwagirizanya uburozi. Umwe mu nshuti zo hafi ya Deo agira ati ivyabo vyari vyaratuyobeye. Kenshi twabonye Deo yaduka agahunga mw'ijoro akaja kurara mw'ihoteri ngo ahunze ibirozi vy'umugore. Deo na Rosine ntibari bakibana amacumba kimwe nkuko vyemezwa n'inshuti n'ababanye. Umwe wese yaba mu cumba ciwe. Hagati aho hari haradutse ikindi kibazo gikomeye muri iyo nzu. Rosine Irakoze yari yikeka imigenderanire idasanzwe hagati y'umugabo wiwe na murumuna wa Rosine yitwa Mubera Niyonzima Therese bari bararize. Ivyo vyoba vyari vyatumye Deo Tungincimpaye yaja kurondera ahandi indaro ya Mubera Niyonzima. Amatohoza y'iperereza yemeza ko Rosine Irakoze yicishijwe n'umugabo wiwe Deo Tungincimpaye afatikanije na Mubera Niyonzima Therese. Ayo matohoza akavuga ko Deo yatanze miliyoni 60 azihereza Mubera Niyonzima kugira ayarihe abicanye. Wa Mubera Niyonzima we yoba yarishe imiliyoni 32 gusa kubakoze ibara. Rosine Irakoze yarashwe n'abana aba bakuru. Amatohoza y'iperereza yemeza ko Rosine Irakoze yarashwe na Suliyetonayizere Paul Prunaire n'umuhungu wa General de Brigade Bertin Gahungu yakoze atwara iperereza mu gihugu hagati. Akaba yararongoye igipolisi c'Inyamiramabi ni police judiciaire imbere yo kurungikwa mu buserukizi bw'u Burundi New York muri ONU. Suliyetonayizere Paul Prunaire asanzwe ari umunyeshuri muri kaminuza y'igisirikare SCAM. Muri ubwo bwicanyi rero iperereza ryemeza ko Paul Prunaire yafatanije na Steven Munezero n'umuhungu wa Colonel Bonaventure Mvuyekure asanzwe akora mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi. Steven Munezero n'umunyeshuri muri kaminuza y'igipolisi. Iperereza ryemeza kandi ko ibirwanisho vyakoreshejwe muri ubwo bwicanyi vyatanzwe na Desire Manirambona, imbonera kuri isanzwe yarakoranye n'iperereza ubwicanyi bwinshi cane harimo n'igandagurwa rya Honorable Hafsa Mosi.
iperereza ryemeza ko amanama ategura igandagurwa rya Rosine Irakoze yakorewe ku rugo rwa Colonel Comiane Severin Iruganza asanzwe ajejwe ibikoresho canke logistique mu kambi y'igipolisi icungera inzego ubwo ni API. Iperereza ryarahagaritse abo bose ryagiriza igandagurwa rya Rosine Irakoze, Theo Tungicimpaye, Mubera Niyonzima Therese, Paul Prunerizere, Steven Munezero, Desire Manirambona na Colonel Comiane Severin Iruganza. Inyuma y'iminsi bamaze mu busho bw'iperereza ubu babarizwa mu mpimba. Twababwiye ko turaza kubagezaho kandi n'ivy'ishavu rya Angelina Ndayishimiye. Hari benshi bibaza ingene vyashobotse ko umuhungu wa General Bertin Gahunga afatwa agafungwa mu gihugu kidafunga abakomeye. Masako yacu yemeza ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yababajwe cane n'aya makuru, tuvuze ko adatahura ingene abana b'intwazagabo zahoze ku rugamba bashaka gutunga n'ingoga no kunganya ivyubahiro n'abavyeyi babo kandi batazi ivyo baciyemwo kugira bagere aho bari uno musi. Angelina Ndayishimiye niwe yoba yarategetse ko abo bana b'abakuru bategerezwa guhanwa atambabazi. Abazi yisuriye Tonayizere Paul Pruner avuga ko batatangaye bumvise ayo makuru ko yari asanzwe agendera mu mbonerakure zitoroshe. Hari amakuru rero ateye amakenga kuri bamwe bafashwe, naho abandi bose bajanywe mu mpimba. Uwitwa Desire Manirambona we ntawuzi irengero ryiwe, iperereza ntiryigeze rijana Manirambona Yusufu Desire mu mpimba kandi bizwi ko ryamufatiye mu Kayanza ku itariki ya 31 kwezi kw'indwi 2023. Inshuti za Desire Manirambona uzibajije amakuru y'uwabo zikorona mosozi zifise amakuru ko yoba yaramaze kwicwa. Desire yari yarakoranye amabi menshi cyane n'iperereza, hanyuma arahagarikwa muri 2018 yagirizwa kwica inabukwe. Muri 2020 Desire yarasohotse ibohero rikuru rya Mpimba abaho anyegeye atinya kwicwa nabo bahoze bakorana. Kugeza ubu ntirivuga iryo ryamushize. Ubundi ivyiwe bitoroshe ni Theo Tungicimpaye n'umugabo wa Rosine Irakoze. Umugabo azwi nk'umunyamafaranga tunzwe no gutanga ibiturire. Mu gihe yari afungiwe mu iperereza, Theo yoba yaratanze amafaranga ararekurwa. Bivugwa ko yoba yayahaye utwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura Elifaze Niyongabo. Nyuma abaryango ba Rosine Irakoze barituye ibindi bihangange maze Theo Tungicimpaye arasubira arafatwa. Hari ibimenyetso byinshi biteye amakenga umuryango wa Rosine Irakoze, bigatuma bibaza ko n'ubu Theo Tungicimpaye azoteba mu mpimba azoca arekurwa. Bamwe bavuga ko hoba hariho n'umugambi wo kumutorokesha mu mpimba na Mubera Niyonzima Therese bagaca bifatira indege bakagenda batwara mu mpimba na parike ifise iyo dosiye bacunzwe ijisho n'ikizoba rero bazokibazwa. Mwumviriza rero uko vyifashe mu bana b'abategetsi bakomeye. Ubwicanyi buri mu ngo muri kino gihe burateye ubwoba. Iki kibazo rero kirakwiye no kwigwa naho abategetsi umengo ntaco babona, kandi navyo ntibitangare kubona abana bavyo batangiye kuba basoma n'abicanyi. Burya ngo bibuhetse ukugisha uwuri mu mugongo wawe. Inkuru rero ya mbere twari twabateguriye, tukaba tugiye no kugaruka ku bindi bitandukanye byoba byanditswe mu bindi bimenyesha makuru bikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari inkuru rero igezweho, abajejwe intwaro bashigikira urudandazo rwo mu Kinyabi baragabishwa. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu w'iterambere rusange n'umutekano aragabisha abajejwe intwaro cane ba musitanteri bashigikira bakongera bagakora urudandazwa rwo mu Kinyabi ku bidandazwa vya nkenerwa nk'isukari, igitoro n'ibindi. Mu nama yagiranye n'abarongoye intara hamwe n'amakomine Martin Teretse, umushikiranganji w'intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano yibukije abo barongozi ko bahari kugira bafashe abanyagihugu gushika kwiterambere. Nayo mu Kayanza hari ikiziga kimaze iminsi ibiri mu buruhukiro. Ni ikiziga c'umusore w'imyaka 23 yasandavye nyuma yaho akubitiwe n'abakozi b'uwahoze ari umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema, bamwagirije ko ari umusuma. Umuryango w'umuhisi rero ukaba usaba ubutungane ko bwokora maze abagandaguye iwabo bagahanwa, mu gihe bemeza ko hari n'uwamutwaye mu gipolisi ariko igipolisi kiranka ko
mutora kuko amagara yiwe atari yifashe neza, mbere aca apfira mu nzira ajanywe kwa muganga. Inkuru ziva mu Kayanza zemeza ko waramutwaye kwa muganga abonye yapfuye yaciye ata aromoka asize n'umuduga aho kuri ivyo bitaro. Mu gipolisi mu ntara ya Kayanza bakemeza ayo makuru, bakamenyesha ko 3 mu bagirizwa ubwicanyi bamaze gufatwa, abandi bariko bararonderwa. Hari ayandi makuru rero muri CNL, uwo mugambwe ukaba wasavye kurekurirwa gusubira gukora. Umugambwe CNL usaba ubushikiranganji bw'intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano kurekurira ibikorwa vy'umugambwe kuko wemeza ko ata makosa wakoze kandi ingorane ziri hagati y'abanyamugambwe ariko atari umugambwe ufise ingorane. Umushinga amateka Agathon Rwasa arongoye CNL yibutsa ko muri kahise mu migambwe itandukanye mu Burundi hamwe hibonekeza amatati hagati y'abanywanyi, ariko ibikorwa vy'iyo migambwe bitaca bihagarika ahubwo byabandanya kugira hatorwe umuti ku kibazo n'amatati y'abanyamigambwe. Rwasa akamenyesha ko umugambwe ariko urategura amakoraniro n'ikoraniro kaminuza ariko bigoye mu gihe ubushikiranganji utarakuraho ingingo n'ibihano bwafatiye uyu mugambwe. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru yarongoye CNL asaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kutagira uruhande ashigikira, ahubwo akaba mushinga ntahe aho yegamiye akarekurira CNL gusubira gukora. Kujanye n'abantu 10 batemera ubutegetsi bwa Agathon Rwasa, umushinga amateka basaba kwicisha bugufi bagasaba ikigongo abanyamugambwe, naho bitagenze uko bagasaba gushinga umugambwe wabo canke bakinjira mu bundi bishakiye. Turakengurukiye cyane ko twabanye uyu munsi wose mu makuru n'ibiganiro twagiye dushikiriza. Ndagusaba rero kugira ngo ku munsi w'ejo naho uzokurikira ivyo tuzobashikiriza. Hano rero ni ku Muhuza TV. Niba washitse uri mu ba mbere, ndagusaba kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyondako, ibuke kandi no kubisangiza abagenzi bawe kugira nabo badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire, mugire ijoro ryiza nahe